hanyuma arampa nyene kuko yafise n'ibindi bitabo bitandukanye, aranyerera igitabo katekisimu kivuga imva ya Mariya aho iri, uburyo nyene ibitabo vya Katolika vyiyemerereza yuko Mari naho ubwo baba musenga ko yapfuye mbere ko nimva iri muri Efeso. Yego. Maze kuvyumva yarafise n'igitabo cy'urutonde rw'abapapa bamwe ivyo bagiye bakora, aranyereka papa w'180 ko ari we yatanguye gushinga ivyo gusenga ba Mariya. Ico gihe Yesu yankoreye ibikorwa bikomeye kandi bidasanzwe, naciye nkorwa ko agiheza kumbwira nta majambo kandi sinaroce ndamuhaririza, ahubwo twaciye dutahana muhira dutangura kwiga ubuhanuzi, bya bibazo byose narifise ndabimubaza, mpereye mu byahishuwe hose, mpereye mu gice ca 17 byahishuwe 17 byahishuwe 14, biriya byose ndabimubaza kandi arabisobanuriramwo, arampa ubusobanuro bukuye mu by'ukuri kandi Imana yarangiriye neza. Aravuga ati ese ati bishoboka gute ko imborerwa zashobora kwinjira kwa Yesu mu ijuru? Yavuze iryo jambo gusa twese cyaturanuma, tuvyumvise twese turihorera. Hanyuma rero tumaze kunuma gusa kagumyeyo, yaciye azana umunzane utihenda neza, umunzane ukwije, azana ibiharagi by'ubwoko bwari bwo bwose, nako bari mu bwoko butandukanye. Afata ivya mbere arabigabura, afata n'ivya kabiri arabigabura agiramwo kabiri, afata n'ibigori agiramwo kabiri, afata n'inaga ikiriritse, afata n'umucumbisho n'icyaruzo n'ikiyiko, ashazana mu cumbi wanje arashirayo. Aravuga ati niyo wagenda ugasuma naho uzovyitura sinzonukira, sinzokwegera, nuvuga ntara agatima kazogera ngo ndagusabe, ngo nanje nuko genda wimenye nanje nimenye, ngo uramaramaje hehe mu babanyi no mu bagenzi. Ubwo bivuze ngo akuzana ibyo kurya uzajya witekera wimenye. Yego. Akubakiye ubwawe buzima uje kwishakishiriza, ntabwo muzongera guhuza. Nuko nyene niko byagenze. Ariko narajugumiye cyane, ndagira ubwoba bwinshi cyane. Maze kugira ubwoba ndamubwira wa mugenzi uburyo bigenze, uburyo bibaye, dukomeza tuyihanganya. Aravuga ati mwihangane tuko inzira ijya mu ijuru, ko tutazobora guca mu marushwa, ngo kuko amarushwa yiyongeranije menshi kudushikiriza ubugingo. Amen. Kandi ubundi natwe turahari mugabo turi batatu bahari, turi batatu uko nyene tubona turi ngaha muri iyo mitumba yo muri iyo zone ni twebwe gusa. Jewe nuriya nabajye bose twari turi kumwe, ni twebwe twenyene. Kandi igikorwa cy'Imana kiracyari kinini cyane kuko kiriziya ni hashinze imizi kweri. Rero ubutumwa ntiburahagera, tukongera dutumirira n'abandi benshi cyane batwumva bazonaraba iki gishinga ntahe, bari mu bihugu bitandukanye, aho bo bari hose n'ubwoko babarimo bwose, ko na cyane cyane mu gihugu cyacu cy'u Burundi bakoye kucitwararika cyane. Yesu akazoza kuza, niba koko tuzi neza ko imibabaro yacu izohera Yesu aje, nibaze dukore, ahubwo tunyarutse kugaruka k'umukiza wacu, izina rya Yesu. Muvandimwe nshuti mukundwa, twongeye guhurira kuri platform Mucyo w'isabato, nongeye kukuramutsa mu izina ry'Umwami wanjye Yesu Kristo witeka duhana umugisha. No mugisha ngize nanone kongera kwibona imbere yanyu kugira ngo dusangire iby'urukundo rw'Imana rwadukunze rukaducungura kandi rukatwandikishiza ibyanditswe byera, udusobanukirwe n'umucyo w'Imana, izina ryawe rishimwe. Turacyari ku musozi wa Musagara, harya niko yitwa. Turacyari ku musozi wa Musagara, aho twagiye mu rugendo rumara icyumweru rw'ivugabutumwa, aho ni mu Burundi, ni mu ntara ya Ruri, kandi abantu baho bishimiye cyane kuduha ubuhamya bwabo bw'iby'Imana yadukoreye. Muri aka kanya ku munsi usoza amateraniro, ndi kumwe na mwene data umusore ugiye kutuganirira, ntabwo ari uwo kuri uyu musozi, ariko yumvise ko turiyo, yifuza kuza kugira ngo asangize bene data badukurikira
iby'Imana yamukoreye mu gihe cyashize. Reka ntangire muha mikoro atwibwire hanyuma aze kudusengera dutangire gahunda. Yego murakoze, murakoze nanjye ngiye wibakwe ryiza kuba nshoboye kuronka umwanya mwiza. Hanyuma ku kazina ababyeyi banyiswe Ntezireba Levisi, nkaba nkomoka mu ntara ya Gitega muri komine Gishyubyi. Reka rero kubw'uyu mwanya mwiza dutangure dusenga Imana kugira ngo iki kiganiro ikiyobore kandi kigende neza mu izina rya Yesu. Reka none dusenge. Datanye n'ubweranda Yehova muvyeyi w'agatangaza, bwihisho bwacu nuhabwe icyubahiro. Tunezejwe cyane no gushinga ubuhamya ndetse n'abandi bose bamenye ico data wera w'urukundo wadukoreye, kandi mwami bikomeze kudukomereza mu rugendo rwacu. Mwami nuhabwe icyubahiro. Turakwinginze ngo bane nacu, uturinde mwami ibitero by'umwanzi, kandi mwami ubwo turi kubandanya urugendo ruja mu ijuru dukomezanye muri uru rugendo. Ni mu izina ryawe ryera Yesu twambajemwo, amen. None wese waturutse Igitega uje kutubwira uko Imana yabanye nawe, uko yakuyoboye ku mucyo ukuri kw'ijambo ry'Imana harimo n'umucyo w'isabato. Mbese ubundi byatangiye bite? Ndabona uracyari umusore, wavukiye mu buhe buzima ku byerekeranye n'iby'umwuka, waje kumenya umucyo w'isabato binyuze mu zihe nzira? Ngaho tubarire. Mu bisanzwe novuga byinshi, ni hahandi twosanga bihavuye binacika tutongeye kubirangiza, ariko uno munsi ndagerageza nkoresha umwanya kugira ngo mvuge bike by'ingenzi nkuru. Mu bisanzwe navukiye mu muryango w'abakatolika, ndetse uhereye kuri mama, papa, ikaba n'abanyi n'inshuti zacu zose benshi bari abakatolika. Ariko igihe bantanguje ku mashure ngeze mu mwaka w'icenda, niho nsa n'uwatanguye kumurikirwa n'umuco mukenye cyane, no witwa mukeyi. Ubwo hari umwigisha yatwigisha iby'ijambo ry'Imana. Uwo mwigisha yari umukatolika. Nibwo yaje kutubwira amajambo, aravuga ati umunsi w'isabato ushika kwa gatandatu wowe, kandi aragera ko ati kandi nta muntu n'umwe mu bantu batubahiriza isabato bazogenda bageze mu bwami bwo mu ijuru. Rero bigenze uko aratubwira ati nanjye ku munsi w'isabato ntabwo ntonda ngaha ku ishure, kandi nsanzwe mbazisha imbaho, nubwo muza kundaba ntabwo mumbona. Yego, ari umukatolika nyene. Nanjye nk'ibyumva ubwo nyene, maze kumva ko abatubahiriza isabato batazoja mu ijuru, naciye mfata ingingo ntonyi. Maze gufata ingingo rero, mugabo mu nyuma ya ngingo yagiye kwibagiranwa bitewe n'ibindi byinshi byaciye bicamwo by'ivyigwa nyene, uko twasura kugaruka kuyishure ku munsi wa gatandatu nyene. Rero nca ndavyibagira n'ingingo nari nafashe, ndaheba ndayibagira. Rero ngerageje kunyarusa kugira ngo simpave bicika, kugira ngo bishike n'abandi babimenye bavyumve. No kuvuga igihe hashize imyaka ishika kuri ibiri, hari muri 2001, hari muri 2021, kuko ico gihe hari muri 2020. Rero nibwo ico gihe haje umuvuga butumwa, n'inshuti ya mu muryango wacu dufite ndetse n'ico dupfana, aza avuga atubwira, yari yaje kubwiriza muhira. Hari uwo munsi hari dimanche. Nsubiye inyuma uwo munsi ku rusengero ninjiye muri paruwase nyene, padiri ariko ahereza inkuka ya misa. Numvise umutima unshinja cyane, umutima nyene unyagiriza cyane, bintera uwo munsi no mu gufuka manjinjira mu rusengero. Ntabwo nafukamye nerekeje hariya imbere kugira ngo ntava nsanga ndiko ndunamira bijya bishushanyo, kuko subiye inyuma gatoyi hari umwigisha nyene wewe yaramwigisha asanzwe, ngira yashobora kuba yari umukatolika sinzi, wundi gusa kuri iryo shure nyene yari yatubwiye ati mbese mwebwe, ati mubona murafise ubwenge bukwiye, ati mukubaho kibishushanyo mukabyunamira. Ndibuka ico gihe twaramuharirije,
ariko ico gihe cyoco natanguye kuyumva nishinja cyane maze kunjira rero mu rusengero ngo muco gihe nafukamye ndaba mu mbavu kugira ngo sinze guhava sanga afukamye biya bishushanya narababaye cyane mbonye padiri n'ababikira n'abajya abantu bose bazanana muri gahunda zo gusenga mbonye bahise bunamira bijya bishushanya numva birambabaje maze uwo munsi niriwe mbabaye cyane nasohotse mbabaye hanyuma rero maze gutaha uwo munsi nibwo nasanga umuvuga butumwa yaje muhira je sinzi nariyumviye icyatumye uwo munsi niriwe mbabaye mu misa ntigeze nezererwa bandi baradoza abako bagakenguruka nanje numva wapi rero uwo munsi shitse sanga yaje kweri gico nakoze bitewe nuko nahora nsoma igitabo cy'ivyahishwe na Revista Nouveau Testament rero nkasoma mu bya Yohana se nkabona ngo Yohana yerekwa ngo maraya ngo n'igikoko cy'agahama nkiyumvira ati ese bibiliya iby'abamaraya bivuga gute kubera ikivuga abamaraya ngo maraya je bikancanga cyane hano naho nasoma uwo munsi nkarara ntasinziriye nk'ubusomye by'inzige sijya nzige zimeze mfise mu maso nk'abantu akanwa nk'akabagore ibwoya nk'imishatsi akanwa nk'akintambwe ubwoya nk'imishatsi y'abagore ibyo byose bikantera ubwoba uwo munsi rero naciye ngenda bariko bamuhaririza kuvyerekeranye n'inzoga avuga yuko inzoga ari mbi ko tudakwiye kuzinwa jere ncanzana igitabo ndazingurura ndamwereka aho muri Yohana igice ca 2 Yesu mu bugeni bw'ikana ibugarire hanyuma rero ndamubwira ati none se uvuga ute yuko inzoga zitemewe kunyobwa kandi Yesu nawe yarazikoze kandi avuga ko yakoze ziryoshye kandi ikindi naco uvuga gute ko Maria atadusabira kandi nico gihe yaradusabiye hanyuma arampa nyene kuko yarafise n'ibindi bitabo bitandukanye aranyira igitabo katekisimu kivuga imva ya Maria aho iri uburyo nyene bitabo bya Katolika byiyemerereza yuko Maria nubwo bamusenga ko yapfuye mbere ko nimva iri muri Efeso yego maze kuvyumva yarafise n'igitabo cy'urutonde rw'abapapa bamwe ivyo bagiye bakora aranyereka papa w'ijana na 180 ko ari we yatanguye gushinga ivyo gusenga ba Maria ico gihe Yesu yankoreye ibikorwa bikomeye kandi bidasanzwe naciye nkorwa ko agiheza kumbwira nta majambo kandi sinaroce ndamuhaririza ahubwo twaciye dutahana muhira dutangura kwiga ubuhanuzi bya bibazo byose narifise ndabimubaza mpereye mu byahishuwe hose mpereye mu gice ca 17 byahishuwe 17 byahishuwe 14 biriya byose ndabimubaza kandi arabisobanuriramwo arampa ubusobanuro bukuye mu by'ukuri kandi Imana yarangiriye neza rero icyo no ni nko impamvu ibi ndabivuga no kugira ngo nabandi aho bari mu burere butandukanye iyo bahuye n'ibintu bene bibaze bagire ukwihangana kuko Imana yama iri hagufi yacu buri gihe kandi katurokora ico gihe uwo munsi hari kuri dimanche gihe twabonana n'uwo yaji wacu yego kuko barambwiye ngo hari umuvuga butumwa yaje ngo avuga ubwo butumwa ngo burenze ngo umuvuga butumwa arakaze kabisa naye nti SJ yondoba guti nje ntabwo yashobora yego kwere kuko nshavuga ati kwere kabisa nemera ekerezi imwe niba ati simwe ati uwo muntu yandoba ati teya ntivyo ukunda bigenze uko rero natanguye urugendo rwo kuza tutangura kwiga ubuhanuzi aranyigisha none se wahereye ko wumva ko kunywa inzoga ari icyaha cyo gihe mbo mu bisanzwe nico kiganwa mwari muri ko yego ese waje gufashwa no mwigisha ku buryo mwakomezanije cyangwa nyuma yaho byarahindutse mbo mu bisanzwe ndibuka tuciga niga mu 8 cyo gihe nibwo hari umukobwa w'umufiladelfiya yego rero Philadelphia ni dini yego bitwa Philadelphia rero twari dutashe tuvuye ku ishure twereko iyo sije inzoga yarigeze gucamwo aravuga ati ese ati bishoboka gute ko imboregwa zashobora kwinjira kwa Yesu mwijuru yavuze iryo jambo gusa twese cyaturanuma tuvyumvise twese turihorera hanyuma rero tumaze kunuma gusa kagumyeyo rero nibwo nabyibutse nubwo nagiye kumuhaririza kampa insobanuro zikwiye mu migani 2 na 3
nahise mfata ingingo nyene ntarengwa. Bire bigenze uko ukomeza kwigana n'uwo mwigisha yari umudivantiste mbega? Yari umudivantiste kandi n'uyu munsi turi kumwe ngaha. Ni uri ya Celestin? Oya ni wa musore twari kumwe. Yego. Nuko komeza tubarisha. Rero hari ikintu kidasanzwe Satani yakoze kuko uwo munsi hari dimanche bukeye dimanche rendi maridi mercredi yo misi yose twayimaze twiga ubuhanuzi ku isabato twaciye tujyana gusenga. Ariko Satani amaze kubona ko mfashe umwanzuro wo kumukika yahise agaba ibitero bikomeye mbere bikomeye cyane ku buryo kuko jewe turi kumwe n'umubyeyi umwe mfite mama. Yego rero bimaze kugenda uko yarababaye cyane yararakaye uburakari bumwe ntaribwo nigere mbona kuva no kitwa izina. Icyo gihe yaramvumye ku rugero ruteye ubwoba cyariko nkomeza Yesu yavuze ati niyo babahama babahora izina ryanje muze munezerwe mwiterere hejuru ngo kuko impera yanyu izoba nini mwijuru. Ndetse n'uwo muvuga butumwa naye majambo twakomeje kudufashanya nyene akomeza mfasha mu kumpumuriza aravuma ku ibere ry'ububafu sinzi ico bisigura jewe ntumbaze aravuma n'ibere ry'iburyo nukuvuga jene menga ngo avumye ibere ry'ububafu abavumye kuri so avumye ry'iburyo abavumye kuri nyokuru. Rero bigenze uko je nkomeza kwihangana nkomeza nsaba Imana ati Imana niyibona ibi byose ndazi neza yuko nari naravyitondeye kandi azi ko ari ukuri ndavyizera neza ko ari ukuri kuko nca ndibuka navya bihamye wa mwigisha yatubwira yuko isabato ishika ku gatandatu wubu noneho cyo ndavyisomera abinyeretse ubwiwe aranyereka mu bwuzure bwa kera uburyo kiriziya yahinduye amategeko y'Imana byose ndabibona muri Daniel uburyo yari yaravyeretswe ko ubwo buhanuzi hanyuma ivyo byose ndabibona ndashitamwe mfata umwanzuro. Rero ico gihe mama yarababaye cyane kandi yarashavuye. Ico gihe hari mu mezi yo mu kwindwi ndibuka twari bariko bitegurira umunsi w'insago ku rusengero. Rero niho iyimbura riba rigihezwa. Yego ndavyumva. Rero urazi ivyimburwa babiriho mu nzu yaciye azana umunzane utihenda neza umunzane ukwije azana ibiharagi by'ubwoko bwari bwo bwose nako bari mu bwoko butandukanye afata ivya mbere arabigabura afata n'ivya kabiri arabigabura agiramwo kabiri afata n'ibigori agiramwo kabiri afata n'inaga ikiriritse afata n'umucumbisho n'icyaruzo n'ikiyiko ashazana mu cyumbi wanje arashirayo aravuga ati niyo wagenda ugasuma naho uzovyiritura sinzonukira sinzokwegera nuvuga ntara agatima kazogira ngo ndagusabe ngo nanje nuko genda wimenye nanje nimenye ngo uramaramaje hehe mu babanyi no mu bagenzi. Ubwo bivuze ngo akuzana ibyo kurya uzajya witekera wimenye. Yego akubakiye ubwawe buzima uje kwishakishiriza ntabwo muzongera guhuza. Nuko nyene niko byagenze. Ariko narabanje narajigumiye cyane ndagira ubwoba bwinshi cyane maze kugira ubwoba ndamubwira wa mugenzi uburyo bigenze uburyo bibaye dukomeza tuyihanganya aravuga ati mwihanganye kuko inzira ijya mu ijuru ko tutazobora guca mu marushwa ngo kuko amarushwa yiyongeranije menshi kudushikiriza ubugingo. Rero dukomeza kwihangana ndakomeza ndasenga nsaba Imana kugira ngo inshoboze. Ubwo watangiye kujya witekera? Oya mbo ico gihe nyene uwo munsi nyene akiyimba umunsi abikora ibyo kurya ibishyimbo amasafuriya uzajya utekamo watangiye kujya wigabura. Muri ibyo byose nta na kimwe nakoze nabirekeye aho uko yabishyizeho byose je nja ntankomeza gusenga mugabo ndaja mu dutima tubiri umwe ndiyumvira ati none se fate ibyo mpaye byose ndabigurije mbikore mwitike nja handi hantu ataho se nzoba nkoziki nzoba mpunze urugamba ahubwo rero reka ngumaha ntegereze ndabiyo biherera bigenze uko. Rero ndakomeza ndihangana uwo munsi muri iryo joro yabikoze ari mu kumutaga mvuye gusenga. Muri iryo joro ndakomeza ndihangana nguma mu cyumbi wanje nguma nisengera
nguma ndaba nguma nsoma mu vyanditswe, nsoma muri Matayo 2:4 ibimenyetso vyo kuhona ku Yerusalemu no kuza kwa Yesu, nkomeza mbona neza ko ibimenyetso vyo kuza kwa Yesu ubundi biriko birigaragara. Maze bigenze uko nza numva arampamagaye, yego, navuga ati nta kundi gito ntaho kidatabwa, gito gitabwa iwabo ngupfe kurya. Hanyuma nanone ndiyumva ati ese nkoresha inzigo nyene n'umubabaro by'umutima mpebe kurya. Caravuga ati nta kundi indya y'umugayi umugabo tireka nge nta kundi. Yego cya ndafungura. Mugabo gusa akomeza nyene agahamu no gutukana no gushega bikomeye. Yego kweri. Nuwundi mu mama araza aramubwira ati wowe yumviriza kisenga umuhereza umubyeyi wacu Mariya kumbure azogaruka ati ntukoreshe mwubwo buryo ati ibyo bihebe atabwo usenge. Rero bica bipunguka buke buke hanyuma birateba birahagarara. Kuko ndibuka ico gihe kujya gusenga naca mu bitoki, naca mu kigo nkanyura mu bitoki nkasha ntera nambuka ngenda. Ariko haraje kugera igihe arambwira ati waciye hehe? Nce nguma ninomiye ngo urinda kwiruka ngo shaka wigire ngo naraguhebye ngo naraguhebye ngo waramaze ngo gutintuze ngo naraguhebye. Ariko ivyo byose nyene vyarabaye kugira ngo kuko iyo turiko twiga ivyabaye kuri bashadira kana bameshaki ngo ikigeragezo iyo kibaye hanyuma kikakurengana ngo kigusigarana inkomezi nyinshi. Kigusigarana inkomezi. Ubundi iyo ndiko ndaca mu ntuzeye niyumvira etape naciyeko, intambwe naciyeko, ubundi intambwe ya mbere nuko nagombye gukoresha umwanya reka ikirenze kugishiramwo. Intambwe ya mbere rero nariko uyo gushayisha haragira n'igihe tukaboregwa cyane tukanwa inzoga muga gusa agatima karaguma iyo twanyoye inzoga nyinshi tukaboregwa. Ese iyo ndiko ndabona isizunguruka ndyamye ku gitanda nkabona umenga ndacuramye ndivuga ati icompiza inzoga ze kamba ko noshimira Imana. Ariko zamva ko bitewe nuko igishundura umutego ibigozi by'umwanzi bikanka yuko ndaziheba burundu. Ejo nanone ukongera nejo nyene nkasubira kandi mugabo nabo narize nyene mbonye ingaruka mbi imbayeko nkavuga ati compa zikamvako. Kandi ico cyo surumva cyari kibazo kidasanzwe. Kandi kindi naco bitewe n'intuze no adolesa hari n'ikindi cyari cyaciyemo tukiri bato turagiye n'urundi rubyiruko rundi rwaruka turagiye ibitungwa turi yo mu mashamba yo mu bitara turagiye tukaja tuvuza indirimbo tugatamba tukumva nyene indirimbo yego ziraryoshye cyane. Hama natwe twiga uburyo systeme y'uburyo natwe twobikora kugira ngo bigende neza. Nibwo rero twatanguye igikorwa dutangura kuzikora kuzihimba. Yego indirimbo yego dutangura kuzikora turazikora twiga no gutamba nyene ivy'iwacu. Bimaze kugenda bavuga ati ese ati zindirimbo zitwaye hariya aye ku ntuzeye muri stage. Ushobora yabaye ya mbere yigiye mwihiganwa ikaba mbere turashobora kuronka akaganoki. Yego bigenze uko rero uwo mugambi niwo basi tangura rero tujako ndanazihama n'ubu ndibuka kweri hariyo iyo nari nakoze kandi kabisa yari ryoshye kweri. Ndavuga ati kabisa Imana ishimwe. Ndavuga ati mugabo ariko hari ikintu kibuze ndabuze intambo amadanse. Bigenze uko hari umuntu nari fise umuhungu bamwitwa niyo mungere Yves. Uwo muhungu nawe twari twariganye uhereye mu wa mbere twari twariganye. Nukuvuga gusa yari yansize gato bitewe no kudubura. Hanyuma umuhungu nawe yari umukorezi mu biro kwa yari umukorezi. Yego rero bigenze uko nawe yari yagiye kwigira yakora iby'ubuherezi ico gihe. Hanyuma ndamwiyegira ndamubaza ivyaho ndamubaza aho oya ahubwo ico gihe sinarwo ngera ivyo kubimubaza ko kuko nawe yaratamba ivyo bintu. Yari no
yego yari umudanseri rero no kuvuga haragera n'igihe padiri agatanga uruhushya ibyuma akabaha bijya byuma bakoresha mu rusengero bijya curarangisho nyene biteye imbere bagaja gukina teatre hama bakoronka amahera bikagenda neza rero niko gutangura kumwegera wa muhungu inshuti y'Imana urabona twariganye twarakuranye tirone rero ndashaka unyigishe gutamba ndamubwira na projet mfise buryo bimeze harabanza aranyumviriza aratega amatwi cyarambwira atariko se tariko inshuti y'Imana tumviza arakubwira ashanshira umugani arambwira tumviriza atuwundi imfungurwa cyangwa se ibyo kurya biryoshwa n'umunyu biryoshwa n'ibirungo mu yandi majambo ntivyo bisarasiguye iki kirambwira ati yo projet ibyo bintu ugomba kwinjiramwo ntabwo ari vyiza ku bana b'Imana yari umupadiri ndatega amatwi kuko ntanguye kumva hari karanyerekeza kuko nyene sanzwe ndamuzi ko ari umuntu ko yari umuntu w'Imana wa mukorezi yego ati ibyo bintu wagombye wobiheba ati kuko nta byiza birimwo arampa ivyitegererezo bitandukanye ati raba ati bajya basohora indirimbo raba uburyo baba bambaye impuzu ziteye isoni baba barame ati baba bambaye amenya nanje ntangura kuvyumvira ati bijya bintu si bishobora kuba ari byo arambwira ati ikindi kandi bavuga mu ndimi tutumva ati bijya rero n'ibyo n'imbaraga y'abadayimoni ati nubwo tagiye ntubone ndabijyamo tigiye ko bari kwinezereza gusa kugira ngo ninezeriregwe ati kweri ati yego kwera ati bijya sivyo tahubwo riko turondera Imana ubundi ubu nigihe cyo kurondera Imana kweri bigishoboka ati kuko iherezo rirageze rero cyo bati ese ntangura kumuyumvira ko numukorezi ico gihe yabimbwira nukuvuga nawe yaciye atera genda kuri seminari nanje cyasigara ndavyiyumvirako rero ico gihe igihe rero nanje imbere ya wa mwigisha yego hari imbere yiwe hanyuma rero bimaze kugenda uko turaja gutangura umwaka w'ishure umwaka w'ishuri uratangura mu kw'icenda dutangura kwiga turiga tugeze mu gice cya kabiri wa mwigisha tubwira ya majambo y'ivy'isabato nyene ko abatayubaha batazaja mu ijuru yego hanyuma aho hari mu gice cya kabiri mu gice cya gatatu rero ca twiga ivyigwa bijanye na vocation n'itogwa arabwira ati ndipfuza ko uyu mwaka naronka babiri canke batatu kuko ku mwaka nararose umwe hanyuma tujya yari umwana mwiza muronka ngo bigende bite kugira ngo none aje kwigira iby'ubuherezi ibya vocation kuvuga ivy'intuzeye ibyitogwa ivyihamagarwa yego hanyuma ndavuga ca nibuka ya majambo wa muhongo nibuka nawe uburyo vyagenze ivyitorwa byiwe ca ndavuga ati koko kweri uyu muhamagaro n'uwanje numva nyene ndabinezerewe cyane gusa ico gihe sinashotse ndabimubwira ubundi ni Imana yagira yabikoze nari guhaguruka nce ntone cyo kandamubwira muge impamvu byari byuga sinashobora kumubwira ntarabona ko konkuru nayitoye ishugerera cye nigana umwete cyane konkuru ndayikora cyane nka manota 138 ku majana 2 bimaze kugenda ko ndumva ati kabisa ryahamagagwa ni gwanje cyo gihe hari mu kwa gatanu ca ntangura reka umurondera ndamurondera cyane ndamurondera yego mama wigiko yaravyumvaga byo yego ivyo yaravyumva uko yego kuko nari mfise n'abagenzi naraca muhiri wabo abagenzi kuko nibo naca ko muhira barakunda kugana cyane no kuvuga gukanya inzoga rero hari gihe bakanye bakampa nkugwa nk'akabido kose kama 5 litre kilitiro 5 hagatahana mama karyoherwa cyane avuga ati yego rero niyo mpamvu narayimubwiye atababara ku ico gihe nyene yaranezerewe cyane kweri hanyuma bimaze kugenda uko nibwo rero mwigi tumaze kumurondera ushaka kujya ku gipadiri umaze kubona n'amanota meza yo kukibona ko yego kuko yari yatubwiye ati uzokumva kozwe ko azoca ndondera ntwari zinagiwe kwa padiri hama ayarungike hariya mu biro bikuru bigenze uko rero
Imana irapfunga inzira ndamurondera ndamubura. Mpera ku wa mbere ndamurondera ndamukena, ku wa gatatu ndamurondera ndamubura. Maze kumubura nacenje hamwe ndicara ntegereza icyo Imana ikora. Naje kubona ko ubundi ari Imana yariko yugara ivyo ayo mayira yose, kuko ubundi iyo mara kuja hiyo mw'ivyo bintu ndumva ko yari kumenya ukuri byari kuba bigoranye cyane. Yego kweri maze kuja mu ico cubahiro cyo mu bapadiri, kandi ubundi navyene bishobora kuba byarimwo, ndumva kumenya ukuri byari kugorana. Ariko Imana, nshima Imana cyane kuba ntonyene ikiyo cyonyene yagikoze nkaba naramurondeye nkamubura. Naramurondeye ndamubura cyane, maze kumura nicarira ngaho ndatekana. Aho hari mu mezi yo mu kwa gatandatu niho rero gihe mu ntango zo mu kwindwi wa mumwigisha wa mubwiriza yaje ku musozi w'iwanyu atangira kubabwira bya bindi kugeza ubwo munavyakiriye. Yego, bitangira kubashwanisha n'umuryango wanyu nkuko babitubwiye. Hanyuma yaho rero waje gufata icyemezo wakira wa mucyo urabatizwa. Hanyuma yaho niho twaje kuitangura kwigana ivyigwa nko nabivuze, ubuhanuzi turiga. Hanyuma rero ninjira mu itorero ry'Abadventiste. Yesu anyobora atyo mu izo nzira. Ubundi amatorero ya giprotestanti, aba methodiste, aba pentegoti bari bahari. Muga ariko nta munsi wari muri arebwo nigere numva umuhamagaro namuki wo kuja mwayo mashengero, kuko twarigana nabo narabona imico yabo. Ubundi imico tuja tugira iratera abantu bamwe kutumva n'ukuri na gato. Narabona ivyo mbere baranatugirira nabi. Hari ikintu bitwa bizutaje, no kuvuga kunyuzura. Tukubona ayo Protestant nibo batunyuzura, si cyo none se bamenye ukuri iki. Tukabyumva niyo mpamvu rero nta muhamagaro wo kujaho twigeze tunagira. Bavuze ati iwacu mu Katolika ni sawa, muganaje kubimenya mu nyuma. No kuvuga rero Imana nta muntu rumwe yipfuza ko atamenya ukuri. Ntawe yifuza ko atamenya ukuri. Ubundi naje gusobanukirwa amajambo umuhanuzi umwe yigeze kuvuga ngo yuko ngo mu madini ya giprotestanti hariyo inyenyeri zikiriyo, hari inyenyeri zikiriyo. Kandi Ellen White yayonge yandika yuko mu ibyago birimbura vy'Imana ari cyo gihe c'imbabazi ku bantu batigeze bihumanisha n'imyanda y'isi. Yego kwe naje kubisobanukirwa gutyo yuko mu madini hariyo inyenyeri, natwe twari tukiriyo tutazi yuko tuzoza haa. Naramaze imyaka ishika ico gihe, naramaze imyaka ishika 19, nabwake maze imyaka 19 18 ahubwo ntazi ico kintu mitwa isabato kuva no kitwa izina ryari rya mbere ndaryumvise. Yego rero Imana yarakoze. Yego kweri yarakoze cyane. Imana yacu ihabwa icyubahiro, yatoranije Lewis kamugezaho ubutumwa. Nshobora kugira amatsiko, mbese aho iwanyu harya ni Gitega? Yego, Igitega nta mucyo w'isabato wari uriyo. Ese ubutumwa bw'itorero ry'Abadventiste umunsi wa karindwi babwiriza iby'isabato bumeze gute uyu munsi? Tubarere situation y'itorero uko imeze aho ngaho. Mu bisanzwe twebwe nk'iwacu mpereye nkakororo kuri jewe, ico kintu bitwa isabato namaze imyaka 18 ntakizi. Ndetse no ku mutumba we wacu, ndetse no muri zone yacu yose ico kintu kitutakizi. Ibazi muri komine yose irimwo insengero zibiri gusa. Urumva hariho imitumba myinshi cyane, myinshi aho ico kintu cyitwa isabato batarakimenya. Kandi ubundi natwe turahari mugabo turi batatu bahari, turi batatu. Uko nyene tubona turi ngaha muri iyo mitumba yo muri iyo zone ni twebwe gusa. Jewe n'uriya n'abajye bose twari turi kumwe, ni twebwe twenyene. Kandi igikorwa cy'Imana kiracyari kinini cyane, kuko kiriziya ni hasinze imizi kweri. Rero ubutumwa ntiburahagera, tukongera dutumirira n'abandi benshi cyane batwumva bazonaraba iki gishinga ntahe bari mu bihugu bitandukanye, aho bo bari hose n'ubwoko babarimwo bwose, ko na cyane cyane mu gihugu cyacu cy'u Burundi bakoye kucitwararika cyane. Yesu akazoza kuza, niba koko tuzi neza ko imibabaro yacu izohera Yesu aje, nibaze dukore ahubwo tunyarutse kugaruka k'umukiza wacu izina rya Yesu. Amen. Nshuti bakundwa rero mwiyumviye ibyo Lewis yatubwira,
yaturutse mu kandi gace katari akangaka turimo, kandi baje ari batatu, ni delegation y'abantu batatu baje bumvise yuko turi hano hamwe na Yakira guma ku rufatiro, kugira ngo baduhe icyifuzo cy'uko twazajya gukora ivugabutumwa iwabo. Ni abasore batatu, harya ni abasore ariko nabonye bakiri batoya. Mbo musanzwe barabagabo babiri, nawe wa gatatu umusore. Yego. Ariko nabona abasore bakiri batoya, na abagabo ariko bakiri batoya. Murumva ko ari urugamba rukomeye cyane. Tujya twibwiye ko kuri kwageze hose dukurikije aho dutuye, ariko rwose nk'uko ijambo ry'Imana rivuga Matayo 24:14, kandi ubutumwa bwiza bw'ubwami buzigishwa mu isi yose ngo buhamya bw'abwamiriza amahanga yose, nibwo Uwiteka azahera ko aze imperuka ibone kubaho. Nuko rero turahamagarwa, ni icyifuzo cya Lewis kujya kuvuga ubutumwa bwiza Igitega. Hano turi ni muri Ruri, naho ni bake cyane rwose, umurimo n'umugari. Ariko Imana Data wa twese tuzi yuko itoranya abantu bayo, marayika ari guhamagara. Ubwo natwe tumaze kubimenyekanisha yuko hari umurima w'Imana weze ukwiye gusarurwa, tuzi yuko abantu b'Imana baduteze amatwi bazakunda kwitaba kugira ngo bajye mu ruzabibu rw'Uwiteka. Sinzi no hari ikindi wakongeraho, hanyuma ugasenga isengesho rusoza, tugasoza intahe yacu. Icyo nosozera ko nugusozera mbashimira kubwo urugendo mwagize mukagera ino, kandi Imana izibahezagire cyane, kuko n'ubu iki n'igikorwa kidasanzwe kugira ngo nibi bishike ahantu hatandukanye mu burere butandukanye. Ndizera neza kandi nishimiye umusaruro bizovyara, ko ikomine intara yacu nayo izamenye ukuri, kuko ubundi turaja twumva ngo Cibitoki rimwe abizera benshi, ngabizera ngo barenga ngo igihumbi ngamajana, natwe mu ntara imwe ishobora kuba atana abantu 100 barimwe, urumva n'ikibazo. Rero ntangoye kubashimira cyane kubw'akigoro mwagize, mwafashe urugendo rurerure, kandi mu by'ukuri Imana izibahezagire cyane. Rero dushimira kandi n'abazofata umwanya wo kubyitega yompi, kandi bagafata n'umwanzuro kuza kudufasha ino kugira ngo ukuri kugereyo, twese ziduhezagire kandi twese tuze duhurire mu ijuru mu izina rya Yesu. Reka rero turangize dusenga Imana. Data w'urukundo, Mwami utwitwararika ijoro n'umutaga, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Turi imbere yawe twebwe ibibumbano byawe, tugushimira tuguhimbaza cyane. Yacu Mwami, tuje hano hantu tugutakambira, twari muri iki kiganiro kidasanzwe, aho twari ko twamamaza ibyiza wadukoreye uduvana muri Egiputa. Ubwo tukiri muri uru rugendo Mwami twerekeza i Siyoni wo mu ijuru, turakwinginze ngo utuyoboreshe mwuka wawe kugira ngo Mwami adushoboze uzobukoze. Hangaza abana bawe, kandi natwe Mwami dukomereze mu buntu bwawe, ukuri twakiriye uduhe kugushikamaho, kandi Mwami nk'uko twatanguranye ubushobozi n'imbaraga zidasanzwe haba mu kwizera, kube ari udukomeza n'ubu, kandi uduhe kuramiriza kugeza tugeze iwawe mu ijuru. Dusenze twizeye mu izina ryawe gera Yesu, amen. Yego emisirasa nibyo, izuba rirarasa n'umunsi, imvura iragwa, uracyabukira nk'ibisanzwe.
ariko hari impamvu ine